umegusa pindo lako, Yesu ulimtambua. Ukauliza wanafunzi wako, ni nani aliyenigusa? Na mimi nagusa pindo lako, najua tayari umenitambua. Sitaliachilia mpaka pale nitakapobarikiwa. Na mimi nagusa pindo lako, najua tayari umenitambua. Sitaliachilia mpaka pale nitakapobarikiwa. Na mimi nagusa pindo lako, najua tayari umenitambua. Sitaliachilia mpaka pale nitakapobarikiwa. Bamwita Kabura Johnson ari kumwe n'umufasha wiwe Happiness. Wese ngo siku moja nilisafiri, ni abaririmbyi basanzwe baba mu ntara ya Makamba neza neza muri komine ya Mabanda. Bakaba basanzwe barimba indirimbo zimeze neza. Kabura Johnson ni mufasha Happiness, baririmba bubaka inyubako ari nziza cyane. Tuyifurize amahoro, tuyifurize imigisha. Bamwe afise indirimbo zitari nke, indirimbo nyinshi cyane ziri afise ama audio agera kuri 26 yaba 29. Bakamaze gusohora ama video atandukanye cyangwa indirimbo zibona atandukanye, bafashijwemo na Umoja Group Australia. Ino ndirimbo nyine bashobora kuzisanga kuri abo rwa YouTube rwa Umoja Group Australia, wandika Umoja Group Australia. Tuyifurize amahoro, tuyifurize imigisha bano bantu b'Imana Makamba hari amabanda. Indirimbo imeze neza, siku moja nilisafiri, indirimbo iri muri Kiswahili kandi Kiswahili kimeze neza, Kiswahili kisesuye kinamesuye. Tuyifurize amahoro. Ino ndirimbo urashobora kwisanga kuri channel ya YouTube ya Umoja Group Australia, wandika Umoja Group Australia, hanyuma iyo ndirimbo ucisanga ko kabisa, kandi indirimbo imeze neza. Ima bashigikire babakure Makamba. Aro kandi ni byiza ko abantu bashigikira ingabire bene ziza abo bantu baririmba gutya neza gutya. Tunashimira cyane kandi na Umoja Group Australia basho kubashigikira kugira ngo bashobore kubafasha gusohora indirimbo, kandi banafasha kandi no kunasohora amashusho. Bakora bakoze kuba gikomeye kandi ciza cyane. Imana bahezagire. Kandi dusabe n'abandi bafise uburyo cyangwa bashaka gushigikira zino mparo z'abano bantu b'Imana kugira ngo ingabire zabo zibandanye zigera kure. Indirimbo ubona ko imaze yagiye kuri YouTube itariki 25 z'ukwezi kwa 11 hari umwaka uheze, imaze kurabwa n'abantu barenga 2,000. Rero nawe urashobora kubashigikira mu kuziraba, mu gusangiza abandi kugira ngo ibintu bigende bimera neza cyane. Reka namwe tuyifurize amahoro, tuyifurize imigisha, tuyifurize kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Ukauliza wanafunzi wako, ni nani aliyenigusa?